Baramukije mwese bakunzi b'impinduka, bakunzi ba Simbizi the original reporter. Nkambanje gushimira wewe wamaze gukanda subscribe, wowe umaze gufyonda nga kuri subscribe no kuraho gakengeri, kuko ndibaze nayo wavyiboneye news yagusanze nyene phone ndibaze waciye wumva ari click ibintu by'ama ring gutyo news ikiza ize bayita update kubatabimenyereye abatabenyere ibintu by'ama social network za YouTube. Ndagushimiye cyane washoboye gufyonda kuri subscribe ndetse ubwe n'undi na mugenza kwe ni new brand ni 10 minutes with Simbizi, aho no munsi na mateka tu urinzi ubone ibintu mwene ibi ibintu by'amashapo amagofe nuko abari ibintu by'amateka talent ni nyinshi, impano ziratandukanye. Aho tugeze ni imyaka yuko umuntu wese afise talent, afise impano yibishobora kumubeshaho. Rero mpamvu ibintu bikeneye impano zirahari. Ikintu gisigaye nuko izo mpano ditwinjiriza ibingorongoro inoti cyambo cyawa muri rembye ni Magic Soldier kubwira ati kingorongoro ati nawachanganya kama kofea za nani yo okay pesa nazichezea kakofea za nyamate snitch kuni compare na kunimezea mate hii sukari imekolea nitembezeni mikate mzuko umeshanipanda na sina jini lolote. Sio kumeje kuona muri hiyo video ya Magic Soldier ya freestyle tinawachanganya kama izi mambo fulani ni zingene zo mubona nga. So ni Project Z aho tubazanira abantu batandukanye bafise talent zitandukanye baba ari kumwe na jewe ni Simbizi. So bro uko fresh? Niko fresh. Wazindutse neza? Meze neza nyene. Muminago ni muminago ni hari. Okay, ni muminago mu ntara ya Rumonge muri commune Rumonge. Yego. Wazindukiye mu gisagara, turakumenyereye tukubona mu gisagara. Ni giki kenshi kigukura mu minago kihugeza mu gisagara? Jewe maze indwi yose ninga mu gisagara, naje mu biteramo bitandukanye. Koni kinkura mu minago nuko mbanje gukora akazi nyene kitara yanje. Rero mvuga ati aha Bujumbura ntiwoshobora kuhaza udafise icyo uje gukora. Munchama kuvuze ko utuntu nitwo tugukura mu minago tukuzana mu gisagara. Ego twe nitwo tunkura mu minago tunzana mu gisagara. Kuri yo tumaze kugaburira nk'inshuro zingahe? Utwo tumaze kumwicarika n'abanyacubahiro benshi, ibyo maze kuronkamwe kurya ni byinshi cyane. Urigaburiwe n'utunyene byo bariragi canke ni ibintu nyene byakujemwe n'impano wasanze ufise? Okay, ni impano kuko umuntu agendana impano nyinshi, mugabo ntubuza ati impano mfise niza, ariko hageze aho uko impano bugibyugwa n'iyindi, niko no muri Bibiliya babivuga. Yego. Mu miryango yiwanyu yuva yituruka hari abandi cyangwa basoko mbona mene ibintu biyobeye kabisa kumva umuntu atambisha amashapo? Okay, je novuga mu muryango mvamwo sinzi imbere nta n'abastarengirana novuga yuko canke abantu bakoze ibintu bimwe mugabo je novuga ati umuntu aravuka akavuka ukundi, ntavuka burya ngo ni ibintu bikurikirana nka kera. Urumva ko bavuga ngo umwana w'inkende ngo apfa yurira igitoya, burya ubu byarahindutse. Yego. Byarahindutse. Umva si giti wakuze ukuruvuga ati je sokuru wanje ahora akora ibintu by'amashapo nawe ni yaraguruka kagira ko ndamaze ukubona kenshi kabisa urakora ibintu novuga yuko bisiga ubwe ukabona ari ukuntu guhuma bavyita guhuma. Ni guhuma. Kuri rero guhuma kugaburira. Ego kurangaburira, kandi novuga kumaze kunkura henshi kubera nari umuntu agayitse cyane imbere y'abandi, imbere y'abantu, ariko ubu vraiment ndashima nubwo ndaronka nkavuga ati nkicarana n'abantu nyine bakanyita mutama kubera izi shapo nyene. Baranyita mutama. Yego. Okay, nakahe gaciro wewe kuri wewe uvuga ati bivanye na experience umaze kugira uramaze kwitwa mutama, kuri wewe impano yawe umva wo yakaye gaciro kuri wewe? Je novuga itara yanje ni mpuzamakungu, kuko si ikintu nzogumiza ngaha mu Burundi, ni ikintu gishobora gukunda umuzungu ari hanze.
uwo ari we wese uwo tudahuza ururimi abonye iyo tara yanje ashobora kuvuga ati uyu muntu n'umukozi. Hanyuma agaciro ndabiha agaciro kanini kuko ubu urabona ko byankuye kure. Yego byankuye kure kubera nari umuntu ngayitse no kuronka sambare byaragorana, ariko ubu miri bare ndashobora kuyironka kaza mbona umuntu amamagaye akansororera, urabibona. Yego Nyamate umva kenshi menyereye nkorana mwidondo n'abaririmbyi, niyo mpamvu mba nahereye kuri Magic Soldier Kingorongoro ariko gupresenta avuga amateka yawe nyine utambisha amashapo, akavuga yuko nawe nacanganya abantu mu verse nk'inkofero za Nyamate. Kuri wewe inkofero zawe n'umuziki ni gahe sana bifitanye? Okay, jewe narigeze kuba ndirimba muri groupe bitwa Young Black, ariko jewe kubera niyumvamwo kenshi gutamba nkavuga ati jewe ndumva yuko hari umunsi nzoba umuntu akora ibintu kandi ku rwego rw'igihugu nkaduga. Ariko Imana yarumvise amashengesho yanje, aho novuga ati hari abastare duhereye nibaze ko nubwo twohera kuri Sat B canke Fariaz tukamanuka, abo bantu baranzi biciye mu ishapo zanje, ariko ntibigeze bamenya mu kuririmba. Rero Magic Soldier Kingorongoro twamenyanye kuko nagiye muri clip yiwe Vunja Goti, mu gihe yarambonye muri concert ya Darasa, aravuga ati vraiment uyu mupeti ntegeza kumushira muri clip yanje. Kandi maze kujamwo hariho ahantu henshi nashitse, ama message nagiye ndonka, vraiment nawe nyene yaramfashije kugira ngo nshike aho ngeze muri no mwanya, kuko hariho intara nyinshi batari banzi, mugabo aho video yagiye ishika bagenda babonamwo image. Rero novuga ati birafitaniye isano kuko ntaronse umuziki sinshobora gutamba. Hari undi muntu wo maze kumva none akinisha amashapo ngaha? Oya, mu Burundi nta wundi ndumva. None kuri wewe ino mpano y'aya mashapo umva yovana igihugu hehe? Umva hari ikintu yo gukora mu iterambere ry'igihugu ino mpano y'aya mashapo ku buryo ari uwo gufasha, ari uwo gukingira mu by'amategeko cyangwa n'ibindi yomenya hahera? Okay, jewe ahubwo nyene ntegerezwa gukingirwa kubera ndi umuntu umwe kugira ngo ndabe ko byoba develope mu bantu bikamenyekana nk'izindi ntambo, kuko nayo nyene ni intambo ishobora gutambwa muri mariage, muri dote, fete yariyo yose yo kuryoherwa. Hanyuma mu makonsere kuryosha ibirori, ava umuririmbyi ava uko hinjira uwundi nkajamwo bikaryoha bikaba byinshi, kandi je vyonjohera tubaye benshi. Aha novuga ati abantu bamenyeye ndi umwe, mugabo mu minsi iza ndashobora kuzogaragara turi babiri, aho biryoha nyene bizoba nyene ibintu byo guhuma bibaye exposure, tuzohuma mu minsi iza. Muri make ufise abandi uri kuraramura, uri kurabigisha, uri kurabahereza ino mpano yawe? Ego ndafise abandi ndiko ndigisha. Mu ncamake impano yawe wayise guhuma? Jewe ni akonaga ahantu nkoresha kubera urabona abantu benshi bavuga byinshi, mugabo nakantu urashobora guhuriraho n'abantu wari wese. Urabona abaririmbyi wari wese yitwa Kingi, wakiyituku umwe akavuga ati nkora ibi. Rero jewe ndaraba ati ivyo byose nco ntegerezwa guhuma. Yego. We mu ncamake urahuma? Ndahuma kuko urabona tujya, kuko rimwe na rimwe banyita nyabuzana bankana n'ubuzana bwiwe. Yego. Urumva ubonye buno buntu cuvuga ati yewe urya none akora ariko rero mu mwanya nkaca mpuma apatira humira ibishe, urabibona. Kirori gace kibanaze. Yego. Mu ncamake mu birori bumaze kugira baraguhemba neza, bigenda gute? Gucyo n'umuntu wabakeneye gutegura ibintu avuga uti nkeneye nimero ya Nyamate kugira amenye ati Nyamate ninde, factor gute, abigenza gute kugira umuntu akumenye kutakuzi peut-être akurondera akakubura? Yo kutanzi vraiment kuri Facebook ndonka no kuri YouTube agiye kuzarandonka, gusa novuga ati maze kujya mu maconcert menshi cyane kandi arabwa n'abantu benshi, ama evenement menshi
ivyo byose nico gituma nkunda kuvuga ati ibintu ni Imana. Yego. Nimba ukurikirana Facebook yanje nta kintu ico uzobona kipubliye kitariko ibintu ni Imana, azoba ari ubundi yanciye inyuma yanditse ibindi. Mugabo nico gituma mvuga ati ibintu ni Imana, kuko Imana aho yankuye yamaze kuba kera nariyumvira ati mbe nzoja muri concert ya Fariyazi gute bikaba intati, nzoja muri concert ya Satbi gute bikaba intati, nzoja muri concert ya Bakigingi bikaba intati, mbe nzoja muri Donda na Buja gute, ariko kubera Imana yamfashije nyene ikampa izi chapeau aho hose nagiye mpuma bigatuma ndonka concert. Iyo mbangiye muri concert imwe nkahuma neza, nkahuma nyene cyo ndonka iyindi concert aho nyene cyane nkaronka iyindi contact. Rero nico gituma ndavuga ati umuntu turashobora kuvugana bivana ari amasosiyete, amakampuni turavugana kubera nta bari umuntu umwe, abari ibintu bya societe n'amafaranga turavugana. Ari umuntu umwe turaraba niveau y'amafaranga afise, hanyuma tukabona kuvugana kuri niveau y'amafaranga yiwe afise. Ari muri rivi umugenza wanje turayaga, nyimba kumufasha nkamufasha. Yego. Mu bihugu biteye imbere urasanga mu bihugu biteye imbere ntwari we wese avuga ati afise impano yiwe, barakunda guca bagira abantu novuga bitabaja, umuntu amufasha kudandaza impano yiwe, amufasha kumuronderera amakontra cyangwa kumuronderera amadiri. Wowe ufise umuntu agufasha kukuronderera ubuzi, fate nk'ubu umuntu agukeneye, ufise umuntu abigufasha amwe akuronderera ibiraka cyangwa amakontra ibintu mwene byo. Okay, nico gituma nakubwiye ati ibintu ni Imana. Yego. Jewe umuntu antumiye simba nza abaje kurorera aho hantu, ariko iyo mpejeje guhuma, mpejeje gukora, ashobora kubona umuntu akambwira ati nanje ndagukeneye muri evenement yanje, nanje ndagukeneye ku kabare kanje, nanje ndagukeneye muri concert yanje. Niho ndonkera ama contact n'abantu benshi, ariko sindaronka umuntu ashobora kuza aramfasha amadiri. Bakunzi ba Project Z, bakunzi ba Simbizi, bizana bakunzi b'impinduka, utwari kumwe ngaha ni Nyamate ahakubwira ama project yiwe ati kuri no munota novuga ati nta management mfise, nta bamwunganira mu mpano ziwe, kuko abo bose bumva yagera tudondagurira nabamushakira ibiraka nababaronse deal bakarimuhereza, nta muwaja afise ashobora kuvuga uti jewe ndatahura impano ya Nyamate reka nshobore kuyivaloriza ukunuku gushika kuno munota. Nyamate uko biri kose arakubwira ati kugira twumvikane ibeyi manza kuraba ati afise amikoro angana gute. Urumva urashobora kuba ufise talent, ufise ubumenyi mu bintu bijanye na management, sivyo uzi kumanaginga talent, si ibintu bisaba ngo nuko gukora umuziki. Hari abantu benshi mwarize entrepreneuria, siko bazita ni entrepreneuria, ugasanga mwe muricaye ngaho ngo murindiriye yuko leta ibaha akazi. Ngaho turafise Nyamate afise impano, nkuko mwabonye ama demonstration yiwe atambishizi. Iyi ni big deal, ni talent. Ibintu akora ni ibintu vyegeranya abantu benshi, ni ibintu vyegeranya abantu benshi. Burya ngaha mu Burundi dufise ama company menshi akeneye abantu benshi bashobora guteramishwa na Nyamate. Ndibaza nuko bimeze. Wowe ushobora kuba ujyamanye diplome ya licence muri marketing na management, wabuze ibyo ukora. Contact za Nyamate zirahari, ni kuri page yiwe ya Facebook, ni Facebook Nyamate Janvier, ndetse na contact ziwe nizi nkuko muzibona ngaha kuri ino ekran. Contact ziwe zirahari. Iyo diplome yawe ntujyamanye ngo urindire ngo akazi ngo muri banki cyangwa iriya. Iyi ni talent ushobora kumanaginga ikinjiza amafaranga menshi. Peut-être Nyamate ashobora kuba yo yinjiza arayamubumba wenyene. Ego, hari n'ibindi bintu aya masosiyete aya Mareo Limitere ibiki ashobora kuyikora ko tugakora ibintu cya publicité, tugakora ibintu nka big deal. Yes, bakunzi ba Project Z, utwari kumwe ni Nyamate, then ni muryoherwe nino demonstration yiwe.